yemwe abagalatiya b'ibicucu ninde yabarotse kandi ari mwebwe mweretswe Kristo Yesu abambwe mu maso yanyu. Iki cyonyine nicyo ngomba ko mumbwira. Mbega mwewe mwamuronkeshejwe n'ibikorwa by'ibyageze cyane n'ukumva gufatanije no kwizera Imana? Mbega mwakabaye muri bicucu mwatanguye mu bya mpwemu, mbega none musozereye mu by'umubiri? Mbega yose mwayaboneye ubusa asangwa yaraye ubusa ibaha mpwemu igakorera muri mwebwe ibitangaza? Mbega ibikoreshwa n'uko mukora ibikorwa by'ibyageze cyane n'uko mwumvise mukizera nk'uko Aburahamu yizeye Imana akabiharurwako mu kugororoka? Kaze Muneza, kaze tubwire bya bindi Imana yaguha. Agira dusomere atubwire icete c'Abagalatiya ku mutwe. Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndashimiye Imana Data wa twese wo mu ijuru anyemereye kuza guhagarara ngaha imbere y'ikoraniro ry'abantu bangana uko. Ntivyari gukunda ko ndavyirengagiza kugenda ntabivugiye ngaha muri Saint Michel kubera umunsi Imana yabimpereye ahanyene igihe hariho mwene data yariko aravuga Zaburi ya 119 nanje navuye hano hantu Imana ibimpaye. Chandavuga ati Imana ni wabikomeza ntuba rumuriro ufatiye ngaha nyene ngo ushike muhira bice bizima, igindi gihe tuzogaruka hano hantu nzobivuga. Haraciye ibihe ngo hari amaji yo bizimya mugabo Imana irangirira neza birakunda, ndabona ko vyokunda ko ndabivugira hano. None Yesu angiriye ubuntu. None rero mwari musanzwe mubimenyera ariko ndavuze ngo Imana ibagirire neza bibe bishasha muri mwebwe nimuzingurure hahandi mu Bagalatiya. Yesu nabahezagira. Dusome rero icete Paulo yandikiye Abigalatiya. Turatangura igice ca mbere havuga ngo indamukanya. Paulo intumwa itatumwe n'umuntu kandi nta muntu yabariwe kuntuma, ariko natumwe na Yesu Kristo n'Imana Data wa twese yamuzuye mu bapfuye. Fatanije na bene data turi kumwe bose kubandikira abo mu mashengero y'Igalatiya. Ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo yitangiye ibyaha byacu ngo atubohore muri iki gihe kibi ca none, nk'uko Imana yacu yagomye niyo Data wa twese icyubahiro kibi cayo ibihe bitazoshira. Paulo avuga atangazwa n'uko Abigalatiya baretse ubutumwa bw'ukuri. Ndatangaye yuko muriko murareka vuba mutyo yabahamagaye kubw'ubuntu bwa Kristo mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo kandi atabundi buriho. Ariko hari abantu bahagarika imitima bakagomba guhindura ukundi ubutumwa bwa Yesu Kristo. Ariko naho yoba ari twebwe canke umumarayika avuye mu ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye arakavuma. Nk'uko twavuze mbere nanone nongeye kubivuga, ntihagira umuntu ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo mwemeye arakavuma. Mbega ubu nishimwe ry'abantu ngomba canke n'iry'Imana canke se ndondera kunezereza abantu? Iyo aba nkirondera kunezereza abantu simba ndi umugurano wa Kristo. Ubutumwa Paulo yavuze yabuhawe na Kristo. Kuvy'ubutumwa navuze ndabamenyesha bene data yuko atari ubw'abantu, kuko nanje ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe, ariko ni Yesu Kristo yabumpishuriye. Mwumvise ingeso zanje nari mfise kera nkiri mu idini y'Abayuda, ingene nahiga ishengero ry'Imana birushirije nkaritikiza. Kandi mu bwoko bwacu narushije benshi bo mu bo twarukanye kuja imbere mu idini y'Abayuda, kuko nabarusha kugira ishaka ry'imigenzo y'ivyo twarazwe na ba sogokuruza. Ariko aho bihimbariye Imana yandabane nkiri mu nda ya mama, ikampamagara kubw'ubuntu bwayo guhishurira umutima wanje umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwiwe bwiza mu banyamahanga.
ako kanya sinagishije inama abafise inyama n'amaraso kandi sinaduze Yerusalemu kuba ntanguriye kuba intumwa, ariko nagiye muri Arabiya kandi hanyuma nsubira i Damasiko. Maze imyaka 3 ishize ndugiye Yerusalemu kwibonanira na Kefa, mara iwe imisi 15, ariko mu zindi ntumwa nta wundi nabonye atari Yakobo mwene nyina w'Umwami Yesu. Kuvyo mbandikiye ndi imbere y'Imana simbeshe. Maje nza mu ntara z'Isiriya n'Ikirikiya, abo mu mashengero y'Iyudaya yo muri Kristo ntibari bwankubita ijisho, ariko bumva gusa bamvuga batumwe yahora duhiga mbere ubasigaye yamamaza ivyizego yatikiza kera, nuko bahimbaza Imana ku bwanje. Paulo avuga ingene yemewe ko ari intumwa. Maze hahise imyaka 14 nongera kudugana na Barunaba kandi na Tito ndamujana, kandi naduzeyo kubwo guhishurirwa mbashira imbere ubutumwa bwiza mvuga mu banyamahanga, ariko mbushira imbere y'abashimwa twiherereye ngo sinirukira ubusa canke simbe narirukiye ubusa. Ariko na Tito twari kumwe ntiyagoberewe ngo akebwe naho yari umugiriki, kandi arico coshimishije abigira bene data banyegetejwe mu misho binjiye mw'ishengero, banyegetejwe mu misho ngo batate ukwidegemvya kwacu dufise mu Mana. Abo ntitwabumviye na gatoya ngo tuganzwe nabo ngo badushire mu buja kugira ngo ukuri k'ubutumwa bwiza kugume muri mwebwe. Ariko bashimwa ko ari bakuru uko bari bameze ubwa mbere simbibabaye. Kubwanje byose ni bimwe, Imana ntirobonera abantu kucubahiro. Abo bashimwa ntacyo banyongereje, ariko babonye ko najeje ubutumwa bwo kwigisha ku banyamahanga kuko Petero yajeje bwo kwigisha ku bakebwe, kuko yashoboje Petero gutumwa ku bakebwe ari yashoboje nanje gutumwa ku banyamahanga. Kandi bamaze kumenya ubuntu nahawe, Yakobo na Kefa na Yohana badukora mu minwe twe na Barunaba ngo dufatanye nabo ngo twebwe tuje ku banyamahanga nabo baje ku bakebwe. Ariko ico bashatse nuko twitabo arico nyene nanje nari nsanzwe mfitiye umwete. Avuga uko yaharanije Petero. Ariko Kefa aje muri Antiokiya mugisha imari imbona nkubone kuko yari n'ibimutsindishije. Uko bavuye kwa Yakobo batarashikayo yasangira n'abanyamahanga, ariko bamaze gushikayo ariyonjera arabanena kuko atinya abo mu bakebwe. Kandi n'abandi bayuda bahumbana nabo bitaye ko n'Abarunaba atwarwa n'ubwo buhumzi bwabo, ariko mbonye badaca mu nzira igororotse nk'uko ukuri k'ubutumwa bwiza kuri, mbarira Kefa imbere ya bose. Niko wowe witondera ingeso z'abanyamahanga zitari iz'Abayuda kandi uri umuyuda, ugobera ute abanyamahanga kuba nkatwe. Ubugingo bushasha buzanwa no kwizera. Twebwe mu kameremere kacu turi Abayuda ntituri abanyabyaha bo mu banyamahanga, ariko tuzi yuko umuntu adatsindanishirizwa n'ibikorwa bishinzwe n'ivyagezwe, ariko atsindanishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Natwe twizeye Kristo Yesu, ngo kwizera Kristo kuba ariko kudutsindanishiriza atari ibikorwa bishinzwe n'ivyagezwe, kuko ata muntu atsindanishirizwa n'ibikorwa bishinzwe n'ivyagezwe. Ariko namba twabonetse ko turi abanyabyaha, hamwe twarondera gutsindanishirizwa no kuba muri Kristo Yesu. Mbega Kristo umukozi agabura icaha? Eka namba. Nokongera kubaka ivyo nasambuye nkaba nizerewe ko ndi umuntu acumura. Ivyagezwe vyanteye gupfa ku vyagezwe ngo mbeho ku Mana. Nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Yamara sije nkiriho ni Kristo ariho muri jewe. Ivyo nkora vyose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera Umwana w'Imana yankunze akanyigura. Simindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko asanga ukugoroka kuzanwa n'ivyagezwe Kristo azoba yapfiriye ubusa. Ukwizera niko gutuma twemerwa n'Imana. Yemwe Abagalatiya b'ibicucu, ninde yabarotse? Kandi ari mwebwe mweretswe Kristo Yesu abambwe mu maso yanyu. Iki conyene nico ngomba ko mumbwira. Mbega mwewe mwamuronkeshejwe n'ibikorwa vy'ivyagezwe canke n'ukumva gufatanije no kwizera Imana? Mbega mwakabaye muri bicucu, mwatanguye mu vya mpwemu, mbega none musozereye mu vy'umubiri? Mbega yose mwayaboneye ubusa, asanga yaraye ubusa ibaha mpwemu igakorera muri mwebwe ibitangaza. Mbega ibikoreshwa nuko mukora ibikorwa vy'ivyagezwe canke nuko mwumvise mukizera, nuko Aburahamu yizeye Imana akabiharurwako mu kugororoka. Mumenye rero yuko abishimira ukwizera aribo bana ba Aburahamu. Kandi vyanditswe vyamenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kubwo kwizera. Bibarira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba, biti muri wewe niho amahanga yose azoherwa umugisha.
nuko abishimira ukwizera bahega umugisha hamwe n'Aburahamu yizeye. Abishimiye ibikorwa by'ibyagezwe bari n'umuvumo, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese adashishikarira ibyanditswe muri iki gitabo cy'ibyagezwe ngo abyitondere. Biraseruka yuko ata muntu yotsindanishirizwa n'ibyagezwe imbere y'Imana, kuko handitswe ngo umugororotsi azobeshaho no kwizera. Ariko ibyagezwe ntibiva mu kwizera, yamara ubyitondera nibyo bizomubeshaho. Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti, kugira ngo umugisha w'Aburahamu ushike ku bizera bawuheshejwe na Kristo, kugira ngo kwizera kuduronkeshe muhemu twasezeraniwe. Bene data, ibi ndabivuze nk'imvugo y'abantu. Mumenye isezerano naho ryoba iry'umuntu gusa, iyo rishinzwe nta muntu arikuraho canke aryongerako. Nuko Aburahamu niwe yasezeraniwe isezerano n'uruvyaro rwiwe. Ntiyavuze iti nzaro nk'uvuga benshi, ariko yavuze nk'uvuga umwe iti n'uruvyaro rwawe nirwo Kristo. Ariko ico mvuze ni iki: isezerano ryabanje gushingwa n'Imana. Ivyagezwe vyaje haheze imyaka 430, izorikuraho ngo bihindure ubusa iryo sezerano. Kuko iyo umwandu uzanwa n'ivyagezwe wowe utazanwe n'isezerano, ariko Imana yawuhaye Aburahamu imusezeraniye. Igituma Imana yashinze ivyagezwe nuko ivyagezwe ni vyagezwe ko kubw'ibicumuro ngo bigumeho gushitsa aho uruvyaro ruzozira rwasezeraniwe ivy'isezerano, kandi vyahawe abamarayika kubigera, nabo babiha umushikirwa w'amajambo. Ariko umushikirwa w'amajambo nta bumwe, yamara Imana ni imwe. Mbega ivyagezwe birwanya amasezerano y'Imana? Eka namba. Iyo haba hari ivyagezwe vyashinzwe ngo bitunganye umuntu ukuri kugororoka kuba kwazanywe n'ivyagezwe, ariko ivyanditswe bivuga yuko vyose vyugaranywe ngo biganzwe n'icaha, kugira ngo abizera bahabwe ivyasezeranywe biheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ariko ukwizera kutaraza, twese twarindwa n'ivyagezwe, twugaranywe turindiriye ukwizera kagira kuze guhishurwa. Ubwo niko ivyagezwe vyatubereye umurezi aturera akadushikiriza Kristo. Imiva mu kwizera, ariko ukwizera ko kwaje ntitukiri abaregwa n'umurezi. Mwese muri abana b'Imana kubwo kwizera Kristo Yesu. Kuko mwese ababatijwe kuba ba Kristo, mwambaye Kristo. Ntihashobora kuba umuyuda canke umugiriki, ntihashobora kuba umugurano canke uwidegemvya, ntihashobora kuba umugabo canke umugore, mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Kandi ko muri aba Kristo, muri uruvyaro rwa Aburahamu, muri abaragwa kuko vyasezerana. Ikitugira abana b'Imana. Ariko mvuga yuko samuragwa iyo akiri umwana ataca atandukanako n'umugurano n'aho ari wenyene ibintu vyose, ariko aganzwa n'ababwirizwa n'abamuzigama gushika mu kibariro cashinzwe na se. Natwe nuko tukiri abana twari tujakariye ivya mbere vyo mw'isi, maze igihe gikwiye gishitse Imana ituma umwana wayo yavyawe n'umugore kandi yavutse aganzwa n'ivyagezwe, ngo acungure abaganzwa n'ivyagezwe biduheshe gucika abana bayo. Kandi ko turi abana bayo, Imana yatumye mpwemu wayo mu mitima yacu, ataka ati Aba Data. Nico gituma utakira umugurano, ariko uri umwana wayo. Kandi ko uri umwana wayo, uri umuragwa ubihawe na Kristo. Pawulo hanyura abigarati ngo ntibasubire inyuma. Ariko ico gihe ko mutari muzi Imana, mwari mujakariye imana zitarizo uhereye mu kameremere kazo. Ariko none ko mwamenye Imana, niki gituma muhindukirira ivya mbere vya goyigoyi bitagira ikimazi, mukagomba kubijakarira ukundi gusha? Muziririza iminsi n'amezi n'ibihe n'imyaka. Muntu Yakobo yuko kumbure ivyo nabakoreye natamijwe n'ubusa. Ndabinginze bene data mumere nkanje, kuko nanje meze nkamwe. Nta nabi mwangiriye, ariko muzi yuko amagara meka y'umubiri ariyo yatumye mbabarira ubutumwa bwiza ubwa mbere. Kandi vyabatsitaza kubw'umubiri wanje, ntimwabitituye, ntimwaciriye inyeri, ariko mwanyakiriye nk'umumarayika w'Imana canke nka Yesu Kristo. None kwa kwishima kwanyu kuri hehe? Ndicabona canyu yuko iyo biba vyarashobotse muba mwaremeye kwinogora amaso mukayama. None mpinduwe umwasi wanyu no kubabwira ukuri. Babandi babagirira ishaka mu buryo butari bwo, ariko ico bagomba no kubazigira hanze kugira ngo namwe mubagirire ishaka. Mugabo ni vyiza kugirira ishaka ivyiza igihe cose,
atari igihe turi kumwe bane bato abo nongera kuramukwa gushitsaho ishusho ya Kristo izoremerwa muri mwebwe. Kandi nagomba gushikirana namwe aka kanya no koroshijwe kuko ivyanyu binzazaniye ivy'abahungu babiri. Yemwe abagomba kuganzwa n'ivyageze nimunyumve. Mbega ntimwumva ivyageze kuko vyanditswe yuko Aburahamu yari afise abahungu babiri, umwe ari uwo ku njoreke uwundi ari uwo ku mugore bwite. Uwo ku njoreke yavyawe mu buryo bw'umubiri, uwo ku mugore bwite yavyawe ku bw'isezerano. Ivyo ni nk'umugani kuko abo bagore ari nk'amasezerano abiri. Rimwe ryavuye ku musozi Sinayi rivyaraho kuguma mu buja, iryo ni Hagari. Nuko Hagari umusozi Sinayi wo muri Arabiya usobanurwa ngo Yerusalemu wa none kuko usangiye ubuja n'abana babo. Ariko Yerusalemu wo mw'ijuru ni wo mugore bwite, ni wo mama wa twese, kuko handitse ngo nezerwa yewe mugore w'ingumba utavyara, turika usemerere wowe utaramukwa, kuko abana b'intabwa ari benshi baruta bufise umugabo. Namwe bene data muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yaraye. Ariko nk'uko ico gihe uwavyawe mu buryo bw'umubiri yama uwavyawe mu buryo bwa mpwemu, nanone niko biri. Ivyanditswe bivuga iki? Bitirukana inshoreke n'umwana wayo, kuko umwana w'inshoreke atazoraganwa n'umwana w'umugore bwite. Nuko bene data ntituri abana b'inshoreke, turaba wa mugore bwite. Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo, nuko nimukongere kuzingirwa no gutwazwa ituntu n'ubuja. Guhitamwo Kristo canke ivyagezwe. Umva jewe Pawulo ndababwira yuko nimwakebwa Kristo ataco azobamarira. Kandi ndabarira umuntu wese akebwa mbishingiye intahe yuko ari n'umwenda wo kwitondera ivyagezwe vyose. Yemwe abagomba gutsindanishirizwa n'ivyagezwe, erega muhinduye ubusa gufatanya na Kristo kwayo. Muratemvye muretse ubuntu bw'Imana, kuko twebwe mu buryo bwa mpwemu twiteze ivyizigiro vyo kugororoka kubw'ukwizera. Kuko muri Kristo Yesu ari gukebwa ari kudakebwa atakimazi. Ikigira ikimazi ni ukwizera gukoreshwa n'urukundo. Ko mwagenda neza ninde yabateye gutenzekanya ngo ntimwumvire ukuri? Iyo nyosha ntiyavuye kuwo abahamagara. Umwambiro muke ututumbisha irobe ryose. Ndabizigiye kubw'umwami wacu ko mutazogira uwundi mutima, ariko ubahagarika umutima wese urubanza ruzomusubirako. Ariko jeho bene data namba nkibarira abantu gukebwa. Igitsitaza c'umusaraba coba carahindutse ubusa. Icoma abavurunga bakikona gose. Umwidegenzo wacu ukwiye kuganzwa n'urukundo. Bene data mwahamagariwe umwidegenzo. Mugabo rero uwo mwidegenzo wanyu ntimubwire urwitwazo rwa kameremere, ariko urukundo rubatere gukorerana, kuko ivyagezwe vyose bihurira muri iri jambo ngo mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Ariko nimwajikurana mugatsonsomerana mwirinde ntimuhezanye ubugingo bwo muri mpwemu. Ndavuga ntimugendeshwe na mpwemu, niho mutazoshitsa ivyo akameremere kanyu kifuza. Uko akameremere kifuza ivyo mpwemu yanka, kandi mpwemu yifuza ivyo akameremere kanka, kuko ivyo bihiganwa ngo nimukore ivyo mugomba. Ariko namba murongorwa na mpwemu ntimuganzwa n'ivyagezwe. Kandi ibikorwa vy'akameremere kacu biramenyekana nibi: ubushakanyi, ibihumanya, ivy'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwasi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuborerwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Ariko ivyo mpwemu yama ni urukundo, umunezero, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, kwirinda n'ibindi bene ivyo. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Kandi aba Kristo Yesu babambanye akameremere kabo n'ivyo gahamiye n'ivyo kifuza. Namba tubeshwaho na mpwemu, tuyobogwe na mpwemu. Ntitwifate uko tutari ngo twandurutsanye tugiriranire ishari. Twame dukora ivyiza ntiducobogore. Bene data, umuntu niyo yoboneka ko icaha mwebwe ab'impwemu mutunganye umeze atyo. Mumuhanurishe umutima w'ubugwaneza, kandi wirinde ubwawe nawe nyene woyokoshwa nabi. Mwakirane imitwaro, mushikane mutyo ivyagezwe na Kristo. Umuntu niyumvira ko aragakomeye kandi ataca amaze aribesha. Ariko umuntu wese asuzume igikorwa ciwe, nihaco azobona ico yirata ku mutumba wiwe bwite atari ku bwa mugenzi we. Kuko umuntu wese azokwikorerera uwiwe mutwaro.
ariko uwigishwa ijambo ry'Imana ahe umwigisha mu vyiza vyose. Ntimuzimire, Imana nticokorwa, kuko ico umuntu abiba cose arico azokwimbura. Ubiba mu mubiri azokwimbura ukubora mu mubiri, ubiba muri mpwemu azokwimbura muri mpwemu yera ubugingo budashira. Twame dukora ivyiza ntiducobogore, kuko igihe nicashika tuzokwimbura nitutarambiwe. Nuko rero iyo turose uburyo tugirire bose neza, cane cane ab'inzu y'abizera. Amajambo yo guherezako: murabe ngene mbandikishirije ukwanje kuboko inyuguti nini nini. Abagomba bose kwiha igikundiro ku vy'umubiri nibo babagobera gukebwa. Nta yindi nyanduruko no kugira ngo ntibahamwe bahogwa umusaraba wa Kristo, kuko abakebwe nabo nyene batitondera ivyagezwe. Ariko bagomba yuko mukebwa ngo birate imibiri yanyu. Ariko jewe sinkirata ikindi atari umusaraba w'Umwami wacu Yesu Kristo, watumye isi imbere ikibambwe, nanje sinkayibera ikibambwe. Kuko gukebwa atakimazi no kudakebwa atakimazi, ikigira ikimazi ni caremwe gisha. Abazogendera kuri urwo rugezo amahoro azabe muri bo n'ikigongwe no mu Bisirayeli b'Imana. Uhereye none ntihakagira umuntu angora ko afise ku mubiri inkovu za Yesu Kristo. Bene data, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu. Amen.